ngo amashengero menshi ntiyakoranye no bisigura yuko twagiriwe ubuntu kuba hano. Benshi navyo mubona. Cyanibuka yuko haraciye iminsi niko natahura yuko amashimwe tugira nk'ibi bakoragira ngaha guhimbaza kuduza ishimwe hari ikintu kiyo kirakoreka mu kirere mutabona. Hari ibintu byinshi abasataniste bakora bipfa kwera amashimwe y'abana b'Imana. Ngo uhoraho avyagira he mu mashimwe. Kimwe mu bintu ino coronavirus yakoze uje abana b'Imana gukorana. Ijambo ry'Imana bavuga ngo babiri canke batatu aho bakoraniye hagati yabo. Iyo dukoranye gutya rero tugatsirimba tugatazira tukaduza ishimwe hari ubushobozi bugaragara. Rero abantu barategura ibintu by'umwiza cyangwa by'umwijima bagerageza kubuza abana b'Imana kuba hamwe haba amashimwe. Amen. Cyo gituma rero premier yabikoze barakoma amashi reka tugende ku ijambo sivyo. Umwanya kuriruka kandi baziko no mwigisha inyigisho rero ifo kuyigisha yose kuko iciye hagati hashobora kuba kuzazanirwa. Amen. Mana ndakweretse umwanya ugira mujemo w'ijambo. Ndagushima ku muntu wese yaje hano. Ndagushima ko tanumwe yaje gahato. Urakoze muhemu yera kuno musi washatse ko tuba hano. Ndagushima kubashitse hano. Ndagushima no kubaza kuzoyumviriza ari kuri internet bose bazaronka ikintu kivuye kuri wewe. Ndashaka ukingura ijuru umanuke uvuge bigikoresho abari bo wivugira. Urakoze ko igihe twari ko turahimbaza werekanye ko ari abantu bakora bohoka. Ndagushima ku muco wigeze kwerekana hano tuko turahimbaza. Umuco warashe udasanzwe waje hano. Ndagushima ku majambo twumvise ijambo ry'ubuhanuzi ryasohose kandi wari warabitubwiye ma yuko hariho ukuvangirwa. Ndashima yuko wabivuze washitse wakishigije ivyo wavuze. Abiyumvise biyumvise ababoshwe bakiri mu buzima bw'ivyaha bave ngaha babohotse mu izina rya Yesu. Ndavuze ntiyove ngaha babohotse mu izina rya Yesu. Ndagushima ku bantu bakijije, umuntu bakijije hepatite C ari hano. Ndagushima Mana ku muntu wagiriye neza asimi aboro hano ku gitugu ava ngaha yakize. Ndagushima kuri presence yawe. Ndafashe autorite ku mpwemu mbi zose ziri hano kugira turonke ibivuye kuri wewe. Icyubahiro no ganza ibi vyawe mu izina rya Yesu. Amen. Mana shimwe. Ngirangerageze kwiruka sivyo. Tuje muri Yakobo cya 4 asome umurongo Yakobo cya 4. Muriteguye kwakira? Mana shimwe. Tugatugana amajambo kuko nasanze kenshi tuko turagana n'abana b'Imana hari ikintu cyitwa kuzazanirwa canke confusion. Kandi iyo confusion cyangwa kuzazanirwa bivuye ku kintu cyitwa ukwizera. Mugorotsi wanje azobeshwa niki? Azobeshwaho n'ukwizera. Ngo atakwizera nta muntu n'umwe ashobora kugira gute guhimbara Imana. Abaheburayo 11:6 sivyo? Nimba ushaka guhimbara Imana ikintu cya mbere Imana akeneye kubona ukwizera muri wewe. Haleluya. Kwarabonye ibitangaza byinshi bikoreka ukwizera kwawe ni kuniniya. Henshi muri Bibiliya bavuga ukwizera point. Yaheze. Ariko no munsi nashaka ndabereke ukwizera ko nako nyene hari ukuntu gukwiye kumera. Imana ishimwe. Byangoye kugira titre y'inyigisho mu Kirundi. Mu Gifaransa ni la foi orgueilleuse. Mu Kirundi gute? Uzi Kirundi kundusha? Agize ngo wapi? Ukwizera kwibona. Ukwizera kwibona? Kubwibone. Ukwizera kubwibone. Aha, ukwizera kubwibone. Mugani gisora neza ho mu Gifaransa. Nanavuze ngo kwizera kwibona. Umugabo yibona. Umugore yibona. Umwigeme yibona. Ukwizera kwibona. Sizenge twocita. Mwavyumvise ariko. Ukwizera kurimwo ubwibone. Mwari mubizi ko bibaho. Harabaho ukwizera
kuri mu bwibone ugasanga ko kwizera nta bushobozi bufise imbere y'Imana nubwo wizera. Nivyo urizera mugabo harimo ubwibone. Muri Yakobo cya 4 soma ku murongo 13 gushika 15. Jacques 4 verset 13 à 15. Umve rero yemwe abavuga ngo uyu munsi canye ejo tuzoja mu gisagara c'inaka tuzomarayo umwaka tudandaze turonke inyungu. Abavuga ngo tuzogira ivyashara, tuzogenda, tuzogira, sivyo? Kandi kugira plan vyiza. Nimara abantu bagira plan ndimo na jewe. Umwaka utangura nateguye umwaka wose ivyo nzokora. Aho nzogenda, ingendo nzogira, ibikorane nzogira, vyose biranditse. Ariko ivyo nivyo wanje banateguye. Ariko ari ivyo Imana yo yateguye, sivyo? Utangure yuko ivyo wateguye gutegura ni vyiza. Sinawuje gutegura, gupanga ni vyiza. Ariko no kugira ukwizera ukanapanga uvuga uti ukomera kose bibe, sivyo? Niyo Imana ibishatse, sivyo? Ibi nabivuze kwera iki? Hari abakristo benshi tumaze guhura bavuga ngo sishaka kubwira ngo Imana ibishatse. Bakwiriye kuvuga ibishatse. Imana yamaze kubishaka. Ogiye ku nyungu nzayo, ngiye ku bikorwa vyiza irabishaka. Ahubwo reka gukekeranya izere. Nari mwaravyumva? Ngo yabishatse byaheze kuko nta cyaha ugiye gukora ibintu vyiza. Ariko nagenda bwereke yuko nubwo wapanze hari umugambi w'Imana. Yesu yavuze muri Matayo 6:10 ngo musenge muvuga gute ngo ubukombe bwawe bube hano kwisi nka hehe nko mwijuru. Mani majambo mwijuru bwamaze kugira gute? Bwamaze kurangira. Imana ishimwe. Tuko turasengera kino kiza cyangwa icyorezo, sivyo? Cya coronavirus. Turizera ko kizokira, kizohera. Kandi niba ko turasenga, Imana yaramaze kubikora. Ariko dusenga twisunga Imana na calendrier y'Imana. Hari isaha y'Imana n'ubushake bw'Imana, sivyo? Ariko yatubwira rero mu 13 abantu bako yapanga bakabwira Yakobo bakabwira nde? Abantu bako yapanga ngo tuzogenda mu gisagara iki, tuzomara y'umwaka, tuzogira business, hanyuma tuzogira iki tuzokunguka. Murongo 14. Ariko mutazi ibizoba ejo. Mwege mutazi ibizoba ejo. Ubugingo bwanyu ni nk'iki? Ubuzima bwanyu ni iki? Muri umwuka uboneka umwanya muto ugahava uyongayonga. Ya. Nindazi ibizoba ejo atubwire. Mwagiye mwaravye meteo ejo azogwa imvura cyane izogwa. Meteo hari ibyo bavuga ugasanga birabaye, ariko ibyo bavuga ugasanga ntibibaye, sivyo? Ejo mwese bafite programme ngaha, ejo hari uzogenda ku ishure, hari uzogenda ku kazi, hari uzogira iki, ariko urashobora hariho umugenzi wanje twari kumwe kera igihe habaje muri 1993 yagira agende muri Amerika, hari tugenda turamusezera, turagira fete, bamwe bararira kabisa. Yagiye muri Amerika agiye turamusezera, bamwe barira abandi bihebuye stakundi. Iryo joro nyene hateba kudeta munsi ya 1993. Iyo kudeta murayizi abakuze abasirino nanze navyo bazi. Hanyuma bukeye abantu bagwa muhira gushika amasaha 5, wa muntu twasezera yari kuzindukira muri France, twahuriye kwirigara twese nitikera ifise vuga azana twebwe twatuzi ko yagiye. Ejo nta uzi bizoba. No musi muri kumwe twese ngaha, ndabifuriza kuzoba muri bazima mwese, sivyo? Ariko nta numwe ashobora kwemeza ijana kwijana kwejo azoba ari muzima. Ubuzima bwawe bumeze nka vapeur. Mu kirundo byo gute? Akantu kameze gute? Umwuka. Muri umwuka uboneka mu umwanya muto ugahava uyongayo. Ngira bitahura uzofata amazi ushiremo omo, gira ifuro, gira ngo urakantu kagena kabule. Umwanya muto puf kacakazima. Ubuzima bwawe bumeze nk'umwuka, vapeur. Umwanya muto ntushobora kwemera ngo jewe nzogira ibi n'ibi n'ibi.
none umuntu yoshe yifatamo gute? Umurongo wa 15 ngende wovuga imvugo yawe. ariko mwari mukwiye kuvuga muti umwami wacu niyabikunda tuzoramba kandi tuzokora dutya canye dutya. Ngo murabire kuvuga ngo si Dieu le veut, Imana ibishatse tuzogera gute? Tuzobaho. Wani majambo Imana itabishatse ntituzobaho. Ntibiryoshe kumva. Nzosaza nka Abrahamu, nzohazwa n'ubuzima, nzobona buzukuruza. Kubera iki? Kubera nakijijwe. Stefano yakijijwe cyane yakijijwe. Yasi myaka ingahe? Neza ko 20 yarenza 20. Yuzuye mpwemu yera. Baramutera amabuye arapfa. Rega nta kwizera yarafise. Oya. No, iko rupfu ntago nemera. Negeze kubaho. Ubuzima bwawe mu kiganza cyandiho. Mana ishimwe. Tuvyumve yuko duke bugufi, twizere ndiyo abishatse. Nzorongora. Sinzopfa ntarongoye. Atabishatse. Abishatse uzoramba, umukorere, uzoramba, urongore, sivyo? Ariko nibihagaze kuri wewe. Ubuzima bwawe uhagaze mu maboko y'Imana. Nivyo imigambi ya Satani yo gushaka kukubuza kuba mu mugambi w'Imana. Cyo kitona mavuga ni nuve mu irudatego uyu munsi. Usenge, ugume mu bugombe bw'Imana. Umenye yuko uhagaze mu kuri. Ibisigaye sigwawe. Buri munsi ushime umunsi Imana guha. Akashaje ndacakomeye, oya urakomeye, nakomeye gusumba bapfuye. Arero ngo nguzobaho, Imana ibishatse nguzobaho, sivyo? Ukandi uvuge ngo tuzokora ibi canke biriya. Muri majambo imigambi yose uzokora uzoyikora yuko Imana ibishatse. Aha ndashaka kubigaruka ko kubera hari inyigisho nigeze kumva imaze imisi myaka iri populaire cyane kuri YouTube. Umukozi w'Imana akomeye azwi cyane yako arigisha ingene Imana atakina kimwe ikora tutayihaye permission. Ndayumvise umwe gusa, babiri, inde wundi, batatu, yakweli bane kameme. Nangaye kabisa. Yazigije kenshi kandi arazwi gose. Abantu benshi barabikorera ko ngo permission, uruhusha rwo gukora ikintu. Abisigura kandi bisigura n'ubwenge bwinshi. Abisigura ngo Imana ngo yarashizeho ngo ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Yamaze kurivuga ngo nta kundi yamaze kwiboha. Nabwiza ukuri. Imana yasohoye ikintu gitegeza kuba. Nimba yavuze ngo ntaco zokora ntakoranye nawe, nta kundi nteza korana nawe. Avyumvye bintu. Mana majambo bakwiye ikintu cyitwa souveraineté. Udahangarwa bw'Imana. Imana ntibakibaye souverain. Imana yiboshe gashira hejuru yayo. Waravuze. Iratabwiye Imana gutyo. Je nayigiye kenshi wavuze ngo utegerezwa kuko utabikoze uracika umubeshi. Bega ndakubwiye cyo ijambo umubeshi arikuye he? Kubesha niki? Ubesha par rapport à quoi? Nigenda bereke yuko na Imana ndaweza kwereka mujya mu y'Imana ko ari ibintu Imana ishobora kuvuga kandi kivuguruza kandi nishika umubeshi kuko ni Imana. Wowe urabesha par rapport yitegeka Imana ashizeho. Ariko Imana nta limite, nta numwe yagiriza, nta numwe yereka ngo nguvuze gutya. Tubikure mu mutwe yacu. Arabasenga ngo nta kundi warapfutse, handitse ngo ninde handitse. Ashaka tureke Imana ibimana. Haleluya. Nimba ari ikintu cya mbere Imana ishaka ni souveraineté yayo. Udahangarwa bwayo. Ivuga ati nje ndi Imana, yigeze kubwira Mose ati ngira mfute abantu bose, aba banyesirayeli bose. Sigaze wewe gusa, cengira umuryango mushasha muri wewe.
ariko Mose yabwiye ati yo wavuze ngo. Mose yamweretse icubahiro cyawe. Abantu barabona yuko wananiwe. Yerekanye iki? Abantu babona ko wananiwe, byakunaniye ushuti uhitamo kutwica. Mwana majambo Mose yeretse Imana ubushobozi bwayo. Imana ikeneye kuyereka ubushobozi bwayo. Apana kwiranga ngo utegereza kubikora kuko wavuze. Tubive mu byo bintu, sivyo? Abantu bavuga ngo Imana ibishatse muzose kwivuga, ndakubwiye yuko ukwiye kwivuga mu bintu byose. Abikorano ba mbere cya 4 tunyarutse 1 Corinthiens 4. Abikorano ba mbere cya 4 ndabereke Paulo umuntu twese twemera ko yizera, ariko abwira abakorino ko azokubaraba mu 18-19 abereka ko azoza. 1 Corinthiens 4 verset 18 à 19. ariko bamwe bishira hejuru biyumvira yuko ntazoza iwanyu. Ariko nzoza vuba. Umwami wacu niyabigomba. Nzoza vuba ryari? Umwami wacu niyabigomba. Nawe kugereza ngaho, sivyo? Kuko ni magajagora ngaha gusa ngo mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté de Dieu. Vuga uti si. Iyo si tuyishireho. Sivyo? Nimba ari ubugombe bw'Imana, nimba ari ubushake bw'Imana, nta kizombuza kuza nubwo mugara ngo sinze. Ngo muriyemera ngo sinze, nzoza si c'est la volonté de Dieu. Abantu benshi rero uno munsi ama doctrine yavutse kubera ivyo nababwiye, benshi bakavuga ati kirazira kuvuga ngo si c'est la volonté de Dieu. Kuko abantu bashaka ngo si ngurakekeranye. Iyo umaze kuvuga ngo si bavuze ko aho vyoba cyangwa nibiye, donc ntukwizera. Ngo kwizera wizera udakekeranye ijana kwijana, sivyo? Urizera kw'ivyo Imana yavuze biteza gushika kuko yabivuze, apana kubera wewe ariko kubera yo. Nimba warakijijwe warawushije amaraso ya Yesu, nukwiye ukekeranya ngo uzoja mu ijuru cyangwa uzoja mu ijuru, nimbuze ko waciye mu nzira yo kwakira Yesu akoza ibyaha vyawe. Umuntu akwaje ngo uzoja mu ijuru, munyene wopfa uja mu ijuru, ntavyo nzi bizimana. Benshi barambwira ngo ntavyo nzi, ngo bimenya gute? Ariko ukizwa ni assurance, kwemezwa udakekeranya. Uraja mu ijuru kubera iki? Kubera wizera, kubera uri muri Yesu, kutaramuvamo, kuko uhagaze, kuko umwiteze, kandi bihagaze kuri wewe, bihagaze kuri we. Imana ishimwe. Shaka kuramo ikintu cyose cyo guhagarara inkomezi zihagaze kuri twebwe. Amusenga Paulo yavuze ngo nimba ari ubushake bw'Imana. Nza kuvuga ibintu bishika nka 4. Uriko mvuga ivyerekeye ubugombe bw'Imana. Cyambere ubushake bw'Imana. Niko nahagara kuri confession. Patura. Abantu bagira ngo atura. Zotunga, zoronka V8, zoronka jet privé. Kuma watura, ibintu byose kuma watura. Gikurusu kwatura. Haleluya. Ezekiel mwere gute? Nawe magufa mbega arashobora kubaho abantu bashobora kugenda. Ezekiel yamwishe gute? Ni wewe ubizi. Kubera iki? Jewe Ezekiel novuga iki? Nta bushobozi mfise. Imana ishubwira ati atura vuga. Haleluya. Vuga. Kuri ayo magufa Ezekiel si ubushobozi bwiwe, yagiye kwatura nk'ikibiriti agiye kwatsa ahantu hari petrol. Imana ati atura bica biba nk'uko Imana ivuze. Yesu yagendeye ku mazi, baramubona bose ari mu bwato, bose baratangara bagira ni igifantome. Petero ati nimba ari wewe, nahakunze cyane, nimba ari wewe mpamagara. Yesu amubwira ngo iki? Ingo. Ambwiye ngo ingo, acyatambuka ku mazi. Aganateye inkuru, Petero ntigiye ku mazi, yagiye ku ijambo yitwa ingo. Yagendeye ku iryo jambo, benshi bageze kumwigana, bagendera ku nzuzi barapfuye. Muri Kongo pana kure, no muri Kongo du Sud, nanufise witwa Yongicho bitubwiye ngo Petero ari umuntu nkanje w'inyama y'amato, ndagiye tufatane, bafata amaboko bose barapfa. Kubera iki? Nta rema, nta jambo yabwiye ati genda. Haleluya. Twige kumva ijwi ry'Imana, twature ibihwanye n'ibyamaze kuba mu ijuru.
kugira bishike uko we wabishaka. Haleluya. Ivyo urarindiriye, urashaka umugabo azoza, ariko nutanga kumucapa n'amatayo yiwe n'ubushobozi bwiwe n'inzobe yiwe n'igifuwa ciwe, ntuzi ivyo Imana yaguteguriye. Gendera kuvyo yaguteguriye. Imana ishimwe. Wow, are cyambere cyari iki? Ubushake bw'Imana cyangwa ubugombe bw'Imana. Nuturacabandana. Haleluya. Cya kabiri, faveur mu Kirundi ni gute? Ibakwe. Arabavuga ngo ibakwe, hari n'abandi bashaka kuvuga ngo ubuntu si faveur, mugana nyine ashaka kuvuga nk'ubuntu, sivyo? Faveur. Katurabe mu nombre guharura canke kubara mu Kinyarwanda. Guharura 14. 14, inkuru benshi murayizi, nimwe mu mirongo nkunda cyane yo muri Bibiliya, aho abanyisirayeli bari bagararije bidodomba bashaka gusura muri Egiputa, barushe no kurya manu. Hagera igihe rero baragumuka bose. Yosuwa aragira gute? Ararungikwa aba espion. Aba espion n'ibiki? Abatatsi bagiye gutata, bagarutse batanga ripoti zitandukanye. Ripoti nuvuga yuko icegeranyo bavuga ngo ntidushobora kujayo, bari abagabo nibigatanya bikomeye, naho twogenda nabo tujya botumara, barica n'abantu babo, twegere bo tumara. Ariko abantu babiri gusa, Yosuwa nande na Kaleb, bazavuga ati oya, kiya gihugu ni cyamata n'ubuki Imana yakitwemereye, turashobora gifata, sivyo? Rero abantu buno munsi, ukwizera kuno munsi badafite ukwizera guciye bugufi, ukwizera kutibona, sivyo? Bafite ukwizera kwibona, bavuga ati turafata, dutegerezwa. Mana utegerezwa kutwinjizayo kubera wayitubwiye. So umurongo 8, umurongo 8, namba duhimbaye Uhoraho azotujabutsa muri ico gihugu. Era ku murongo w'indwi, babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati igihugu twanyuragiyemo tugitata ni igihugu ciza c'agahebuzo. Namba duhimbaye Uhoraho azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Ndabaza ikibazo kimwe. Yosuwa yakora ababwira ngene yakibonye ko ari igihugu ciza, sivyo? Hanyuma umurongo ahateye ikibazo na hanimo hazi, umurongo w'indwi utangura uvuga gute? Mu Gifaransa atanga ngo si l'Éternel nous est favorable, nimba Uhoraho tumuhimbaye, nitwaronka faveur yiwe, niyatugirira ibakwe, tuzagira gute? Azotujana muri ico gihugu akiduhe. Imana ishimwe. Yosuwa arakekeranya, akora kekeranya muri kanabereke muri Levitike ni Abalewi igice cya 20 murongo 24. Levitike mushaka kuhandika Levitike 20 verset 24. Imana yonyene yarivugiye n'akanwa kayo, iravuga ati mugiye mu gihugu nabemereye cy'amata n'ubuki ndakibahaye mujyayo. Yosuwa yavyibagiye ko nababaza, yari yavyibagiye kubera navuga ngo nimba si tumuhimbaye, nitwamuhimba arashobora tuzogera gute, tuzokwinjiramo kubera kashizaho akantu ka si. Tukatugira ibintu bikomere kubera kavuga ngo nimba, kandi azi neza ko Imana bivuze, kubera katavuga ati Imana yaravuze dutegerezwa kujayo, ariko avuze ngo si. Kubera iki? Ikibazo gihagaze he? Abantu benshi uno munsi n'abakozi b'Imana benshi bazi yuko ikintu nk'umwe nababwira, bazi yuko kimaze kuva mu kanwa k'Uhoraho kandiho akakivuga, byanke bihinduke bimere gute, bitegerezwa kuba. Ariko ndagira yuko ikintu cyose ndihavuze hariho condition, hari ibisabwa kugira gishike, hari amasezerano kuri wewe atari ko arashika kuko utari position kuye kubamo.
tuvyumve. Hariho inyifato yawe ishobora kuzibira amasezerano kandi ari ayawe n'ivyawe. Barize ngo ivyawe birahari, n'ivyo birahari, ariko urashobora kubihusha kandi bihari kandi vyanditse ku izina ryawe n'ivyawe. Ariko mbega wifata gute? Akarero kamwe abantu kenshi bavyigishije ibi bintu bavuga ati ivyo uvuga ntibibaho, nyereka ahantu vyanditse, nyereka ahantu Imana yavuze ikintu irivuguruza. Ushaka kuhabona? Tuje muri Samuel wa mbere cyo cya kabiri. Haleluya. Kumuceceze gose. Murashonje. Mwazazaniwe. 1 Samuel 2 verset 30. Samuel wa mbere cyo cya kabiri murongo wa 30. Ajya ntuhave hajya waruri nombre cyo tuhasubira. Sivyo? Verset 30. Soma. Nyarusa. Hello. Pio. Nico gitumye Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Nico gituma Uhoraho Imana y'Abanyisirayeli avuga ati nukuri. Aha. Yari yaravuze yuko abo mu muryango wawe. Aha. N'abo muryango wa sogokuruza bazokwama bagenda bari imbere yiwe ibihe byose. Kaza ngaho imbere kubandaya ngo yari yaravuze inde? Yari yaravuze. Yabwiye nde? Eli, umuherezi yitwa Eli. Sivyo? Apana Eliya, Eli. Yari yaramusezeraniye umugisha kuri we n'uruvyaro rwiwe. Sivyo? Yari yaravuze aya majambo ari yamaze kuva mu kanwa kandiho. Imana ikurishura ireka mwibutsa ivyo yari yaravuze. Aha, bandanye. Ariko noneho, gezaho, ariko noneho Asha mwumva gihindutse? Ariko noneho ni nk'abafiance mugabo umuhungu n'umukobwa. Nari narakubwiye ko mu bakobwa bose ku isi ari wowe nakunze, nta n'umwe asa nawe. Nari narakwemereye ko zogukwa, ko zo kurongora. Nari narakwemereye imbere y'abavyeyi bawe ko zo gutwara i Buraya. Ariko noneho mukobwa nugatabandanya avuga urumva ko bya bintu byose akiko ravuga ndabwiye umuntu ati nari narakubwiye cyo witegura yuko hari impinduka. Sivyo? Avuze ngo narakubwiye ni sawa mugabo nari narakubwiye ibintu zahinduye imirisho. Sivyo? Ariko noneho komereza aho nyene. Bandanye. Ariko noneho Uhoraho avuze ngo biragahera. Biragahera gute? Mani majambo ndafuse. Hari abavuga ngo wasinye n'abagira gute? Aha. Yarasinye, yaravuze arasinyura myene. Attention. Aha, kwandanye. Biragahera ngo kuko abamwubaha aribo azokubaha. Abamwubaha ari bazokubaha. Ariko abamukengera bazokengerwa. Ay. Yazibaziziki kukengera ndiho. Kutubaha nivyo byatumye ivyo yari yaremere yumvira umugisha kuri wewe n'abana bawe n'uruvyaro rwawe. Vyose biziziki bifuyeho kubera iki? Nabwiye ko muri Levitike ni Mwarewi 20 Imana yavuze yakubwira Mose yuko zo kwinjira mu gihugu c'amata n'ubuki. Ariko nagabwiye yuko uwo Mose nyene atinjiye. Aziziki kutumvira. Haleluya. Icyo tunabwira ni ivyo amasezerano muri Bibiliya ararenga 800 bavuga menshi. Hari amasezerano menshi kuri muri Bibiliya, hari amasezerano ku giti cyawe arahari, sivyo? Ariko ntushaka kuvyimba ngo amasezerano cya bugufi. Uvuga uti Imana ubishatse wewe ni ubona umutima wanje ndashaka kuguhengera gute ngo batagira gute ngo basuzugura bavuze ngo abankengera sishaka kugukengera shaka gushira hejuru. Imana ikincambira keneye iranka umuntu amukengera. Icyo mutari muzi nuko
icyo mutari muzi bamwe bamwe nuko igihe cyose widodomvye Imana ibona ko ukora ikengera. Mubizi? Kwidodomba ni gusubiramo kubwira Imana ati no, ibi bintu wagize sivyo. Musanze warukira gutya na gutya na gutya. Sivyo? Wahagaze mu Mana, wasenze, ibintu birahindutse, ntibaye kushaka, maze sisura gusenga. Maze ndabivuyemo. Amajoro mvyuka mu gitondo saa 10 senga, kaniryamire nakare gupfa no gupfa. Ibangahe batigeze bagira amapose, nimwigire abantu b'impuhemu cyane. Jera bagize amapose menshi sizigirangana. Mapose ka vacances. Ukire tuba yuko ikeneye gasuru kavyuka. Nimba bitashikiye uri mu mpuhemu cyane mwebwe, sivyo? Byashikiye kenshi ukiboma ukabivamwo ugasubira, ariko ngaya dusubire rero hahandi nabwe ntuhakure. Namwe twari guharura cyangwa kubara 14 murongo twari twasomye murongo w'indwi wari w'indwi o 8 wasomye murongo w'8, sivyo? Nimba uhoraho bimubereye ngo azotwinjira mu ico gihugu, hanyuma murongo wundi ashaka gusoma murongo w'9 umva yabanje kubabwira ati mureke turashobora kwinjira si l'Éternel nous est favorable. Kweki Yosuwa yavuze aya majambo? Aya majambo yavuze kubera iki? Yarazi, yari yamaze kubona. Haleluya. Yari yamaze kubona ibyiko biraba, yarabonye ko bishoboka nuko abantu yabibwiye wenyene badashobora kwinjira. Bandanya rero umurongo w'9. Mugabo ntimugararize Uhoraho, ariko ntimugararize Uhoraho, kandi nimutinye bene ico gihugu. Tuzobarya bwa butsima, icabakingira cabavuyeko. Ariko tweho Uhoraho ari mu ruhande rwacu, ntaco mubatinya. Ntaco mubatinya. Uwo mugabo ariko aravuga, ariko avuga ibintu by'ibijaya. Ni nko ku Burundi bwagera kugwane n'igihugu nka Amerika, cyangwa igihugu cya Kongo kirigabanye n'igihugu cya Amerika. Ni nko kunye abantu benshi bakaracukumira imbere y'ikijaya cyitwa nde coronavirus. Ubwo abantu nimugitinye, umve rero abantu abakizwa rero, nimugitinye kuko coronavirus ni nto cyane imbere ya ndiho. Yosuwa yari yabonye ibijaya ngene bikomeye, yari yabonye ibigwanisho byawo, yari yabonye ibintu byose, arabwira ati Uhoraho ari mu ruhande rwacu. Uretse kuza ko tuzobikubita, tuzobijya nka bwa mutsima bugari, tubimiragure. Bagiye mazu batubatse, bagiye kuimbura ibintu batarimye. Kubera iki? Kubera Uhoraho ndiho yabaciriye inzira. Ariko nta na kimwe Yosuwa yari yahagarize ko atari uko Uhoraho cyangwa ndiho ari kumwe nawe. Cyangwa tuma yatanguye avuga murongo wa 8, hariho condition igisabwa nuko l'Éternel nous soit favorable, nuko tumuhimbara. Ikintu cya mbere nshaka zo kwibaza cyane, mbega niko ndahimbara Imana mu buzima bwanje? Mbega ndahimbara Imana mu nyifato yanje? Mbega ndahimbara Imana mu majambo mvuga? Kutidodoma imbere y'abantu, mbwa mu cyumba uridodoma. Uri doga ibintu bitagenda neza, ariko uri mu buzima bw'ivyaha, uri masturbation, uri pornography, uri muri bwishari, uri mu bintu byinshi bidahimbara Imana. Uri kuri doga habwo bati Imana yatevye. Shobora kuba idatevye ari wowe itebeke. Imana ishimwe. Yakwitevya ariko uhimbara Imana mu nzira ya sanctification. Tuko diga sanctification muri kanguka. Kwezwa. Haleluya. Iyo uri mu nzira y'ukwezwa uhagaze neza, ivyo Imana ateguye bizoshika ku saha yayo. Haleluya. Ariko ndagirabwiye yuko hari ibintu byinshi wewe uzibira, urabizibira. Amen. Samuel wa mbere mwahabonye cya kabiri 30, Imana avuze ati nari naravuze ngutya ariko biragahera. Mu Gifaransa avuze ngo loin de moi. Mwana majambo, jewe Uhoraho, jewe Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, nari narabivuze sitabihakanye, ariko muri iyi saha ibyo navuze byose vyibagire, kuko nibizoshika. Ngira bivuze, ngira bivugurure nabikuyeho. Kubera iki? Inyifato yawe ntijanye n'ivyo navuze.
amasezerano y'Imana arajanye n'umuhamagaro, siko? Amasezerano y'Imana arajanye n'inyifato yawe. Byandike. Amasezerano y'Imana byandike, ndashaka mu byandike. Abako barandika. Amasezerano y'Imana ajana n'inyifato yawe. Agisubiramo, amasezerano y'Imana arajana n'inyifato yawe. Haleluya. Iyo yarinde yari faveur y'Imana. Tunyaruke turabe muri Daniel 3. Ndashaka kuvuga ibya faveur y'Imana. Daniel chapitre 3. Abahungu ndakunda kuvuga kenshi murabazi, Shadrach, Meshach, Abednego bari bizera umwami atanga ikintu cy'ikigomana, abantu bose agifukamire, barango gifukamira. Umwami arahamagara yashavuye ati nibishoboka gute mwanga gufukama. Murongo 15, soma murongo 15. Nuko rero nimwumva amajwi y'inzamba, imyironge, inanga, amakembe, imiduri, ibikoresho by'amajwi arengera n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga ibishushanyo nakoze, bizoba ari byiza. Ariko nimutagisenga muca mutererwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu kuboko, mu maboko yanje yoba iyihe? Mbega Imana yobakiza mu kuboko kwanje yoba iyihe? Ayo ni amajambo ikigatanyishizwa coronavirus ko kiravuga. Mbega Imana yobakiza. Mwene muvyumva mu Burundi tuvuga ko turareze ko twakoranye, sivyo? Eko ndara amakuru mu gitondo. Muraza abantu bamaze kugwara coronavirus kwisi. Inde bazene bangana? Barenga 600,000. Plus de 600,000. Muraza abantu bamaze gupfa ngene bangana? Barenga 30,000. No musi nara muri Italia bamaze kurenga 10,000 honyene gusa. Donc turi à l'aise, bagiye ngo kango inkokora mengo ni jeu. Mengo no gufyina. Namwe ukaraba. Ndaza kubereka ukwizera kubwibone ko bakizwa. Ko yano mu rubanza hageze ko ngo dukarabe. Amaraso ya Yesu arambona. Ngiye kumuramusa, amaraso ya Yesu ari kuri jewe. Ndaza kubereka tuza kuhashika. Tuza kuhashika no munsi inyigisho nyazibusa. Haleluya. Umurongo 15 mvugero waheze ngo ni Imana yabakura mu kiganza canje. Umurongo 16. Shaduraka, Meshach na Abednego bishura umwami Nebukadineza bati, turinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo. Nitwere no kukwishura bandanya 10. Asangwa ariko bimeze Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanuro ry'umuriro uhinda. Kandi niyobora kudukiza mu kuboko kwawe mwami. Hari ibintu bibiri avuze. Ngo ishobora. Ko mutakorekera neza. Gende kudakwima mu ijambo. Niyavuze ngo itegerezwa. Irashobora. Ataruka inaniwe. Ariko yuko ibishatse wewe yo kudukurako. Kandi twoba. Kandi hari ikintu tuzi neza ko Imana iza gukora. Bambe yazo gushobora kugira gute kudukura mu kiganza cyawe. 16 17 sivyo? Ariko ngizodukura oya bambere bashaka kudukiza ntidupfe, ariko ngizodukura mu kiganza cyawe. Kwe kiyemeza ko biteza ko mu kiganza cyawe. Kuko numva nawe Imana yoreka akabica bagenda hehe paradizo. Umviriza umuntu ahagaze mu kwizera ntatishira gutinya kuko avuga ati naho mpfa nja mu ijuru. Nagumaho naho ndavuga ubutumwa. Satani atinya kuvuga ibyo bintu. Sishaka gupfa, narongoye. Putona information mu ijuru n'abagore bariyo. Niwo mugore wawe ntazoba mugore wawe. Murabaye? Aisha n'abagore bawe murabaye? Muzaba muri kumwe na madamu wawe nuvuga ngo sheri dutiza sheri niyo ngaha ku isi. Sivyo? Iyo si inyigisho kutubandana. Nashaka kubereka yuko bavuga ati irashobora kuko ntidushobora kudesida asa place
abana b'Imana no munsi baradesida barahitamwo imbere y'Imana na abana b'Imana kameme nta kameme Imana niduza nigira gute nimanura abantu bazimana ibiduza gusa iramanura bien humiliation kwa twifisanga yavuze ngo Yesu ngagira gute ngo ragize yaciye bugufi yankungana nubwo yangana n'Imana yaremeye kumanuka nimba Yesu yaramanutse ko udashobora kumanuka kugira uduge cyangwa uzamuke utegereza kwanza kugira gute chini uvyanke ubikunde niko bimeze Imana ibanza kugucisha bugufi kugira igaragare hamize kuduza cyangwa kuzamure wanje guca bugufi akwizera rero kwibona ni gushaka guca bugufi turabami n'abaherezi abami bahe ushaka gutwara igihugu nabami mu buryo bw'impemu nabami sur les démons dans le monde spirituel mu isi y'umwuka cyangwa y'impemu hariho autorité dufise cyo tumenye savuze ngo bahaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion n'ubushobozi bwose bw'abamugwanizi nta na kimwe kizobanesha sivyo kangahe Luka 10:19 muhandike Luke 10:19 okay tusura hanja twari turi mu Daniel 16 wahede 17 18 ariko naho bitoba bityo mwanza jambo naho yo Imana yo tureka ukaduta umenye mwami ko tutosaba imana zawe ntidushobora gusaba gufuka Imana yawe cyane ngo dusenge ico gishushanyo c'izahabu wahagaritse umva yavuze ngo amufransa yavuze ngo sino bisigura ati naho Imana mu mana bwayo mu bushobozi bwayo yobora yuko dukwiye kuba muri ico kinogo tugapfa ko barapfuye benshi intumwa zose bagiye barabica sivyo mwari mubizi kiretse Yohana niwe ata preuve ko bamwisha ariko abasigaye bose barabishe ba Petero ba Paulo bajye bose bandere muzi barabishe babaca imitwe n'intambwe Imana ivyagiye ku ntebe ya Stefano yapfuye Yesu ahagaze iharane iburyo bwa data gutya kanamubona ariko baramwishe n'amabuye haleluya Stefano ati nabanyica sishobora guhakana ivyo nemeye ndagoma mvuga ubutumwa gushaka kusaba ya nyuma gushaka kunota wa nyuma haleluya aravuga Mana gute bandenganya ngene bandenganije Paulo na Sila bari muri prison bariko bavuga ubutumwa barabakubita barashishura amaraso baraboha amaguru hasi n'amaboko batanga utanzira iyo Mana muri prison prisonnier bose bakabumva benshi bitwebwe ariko ga Mana turiko turagukorera izo nakebwa ukwizera kwacu turabaturiye maze umuriro ayino masengesho y'ino munsi ako duhindure baratawe ati yakuza muri byakoze n'intumwa ngene babafata bakabapesekuta bavuga ngo baranezerewe ko bazize bazize izina rya Yesu nose kunda comfort turakunda comfort gose sivyo sunyuma gatoya aho twavuze mu guharura cyangwa kubara 14 8 twasoma mu 8 w'icenda bavuze ngo si l'Éternel nous est favorable Imana yatunezererwa tuzokwinjira mu cyo gihugu ngo ariko no soyez pas rebelle nimwe barobere n'abaki abagumutsi abantu bagarariza ubutegetsi numva hari igihe nababwira ikintu kimwe kwidodomba ni ubuzima bw'umurobere uri kuridodomba kwera wanse ivyo nyene inganje ariko arakora ndiho ariko arakora nituba barobere kuko kuba rebellion cyangwa kumurobere cyangwa kugarariza birashobora gutuma uhusha ivyo ndiho yaguteguriye aho kana ko nyene mukandike karakenewe tuza kuvuga ibintu mbere cyangwa mbere ubugombe bw'Imana cyangwa ushake bw'Imana cya kabiri ibakwe bw'Imana cyangwa faveur de Dieu sivyo icya gatatu amasengesho y'ubwibone namwe twabaho natwe abasengesho y'ubwibone abantu basenga cyane buzuye ubwibone apana ubwibone imbere y'abandi gusa n'ubwibone imbere y'Imana dusome muri ni Yesu yerekanye uwo mugani Luka 18 oya wanze ke tusikaze ndasimbi
katwanzugire ukwizera kwibona mbere ko tuvuga amasengesho y'ubwibona. Ukwizera kwibona, la foi orgueilleuse. Cya muri Yohana 8 tunyarutse cyo cya gatatu. Amasengesho y'ubwibone azubwa kwa kane. Ukwizera kwibona Yohana 10:8, Jean chapitre 8. Hari abantu ngaha ngira ntangaze. Ntabwo rumva abantu bavuga ati wewe wagiye kwinyegeza. Uri umukozi w'Imana. Wagiye guhunga. Nta mukozi w'Imana hunga. Nta mwana w'Imana aze muhemu yarahunga. Izere atura. Aje murumva? Genda bereke ko Yesu yahunze. Yesu atangiye guhunga akiri umubebe. Yosefu na Mariya Herode agira bakati imitwe bose ababebe, sivyo? Agati mu nzozi fata umugore nyembwa y'umugore w'umufiance wawe n'umwana wawe n'umwana w'umwana baramaze kuba mujane mugende he Egiputa bagiye muri Egypte. Yesu arabaye impunzi uratubira gutwengeje yarahunze bagera muri Egypte muri Egiputa bavuye ryari ari uko Herode apfuye n'abace bagaruka baramaze icyo gihe barabaye demandeur d'asile muri Egypte. Aha naho ndaberekerera Yesu ariko aravuga amajambo ya abenerva badashaka kumva bafata amabuye bagira mutere. Yesu aravuga ati abareke barambona. Yagize iki Yesu? Yarahunze, yarinyegeje, yarihishije. Usome muri Yohana 8 hera kuri 56. Biravyumvikane manuka. Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahahamiye kubona umunsi wanje kandi yarawubonye aranezerwa. Nuko rero abayuda baramubwira bati ube utaramara imyaka 30 ngo warabonye Aburahamu. Ahanye gatoya hari muri confusion. Nkuko abantu benshi no munsi bari mu confusion kuzazanirwa. Bazi ko Yesu uzo bwatanguye mu nda yande ya Mariya. Ntibazi ko Yesu ari we yamaremye. Vyose byaremwe nawe, par lui et pour lui. Kubwiwe kandi nawe Yesu yaremye iboneka n'ibitaboneka. Yesu yakuremye. Yaremye ibintu byose igihe Imana yarema Yesu ari kumwe. Era abantu benshi bazi ngo Yesu yatanguye mu nda ya Mariya. Ngo wewe nta imyaka 50 ufise kubera se nka 30. Wowe Abrahamu wamubonye hewe? Wewe mwana wejo aho n'abatama bakuze ibyanwa nyene n'ivi. Wowe mwana wejo Abrahamu muzihe? Na jewe ndi mutaho sinamuzi. Akabwira ibintu batumva. Bandanye murongo kurikira. Zose nka ndagushira mu ihangana. Yesu arababwira ati nukuri ndababwire. Aburahamu ataravuka namye ndiho. Iyi ni kosa. Iri mweshasha. Oh la la. Abanye bazokosora. Niyo narakomanze yego ni nziza gusoma imwe ya mbere. Mugana nyene ari byo gukosora. Niyavuga ngo imbere yuko Abrahamu agira gute? Abaho ngo nariho. Ndiho. Alléluia. Mu Gifaransa avuga ngo Jésus dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Mwana majambo ndiho. Bavyumvise. Haje mwumvise mbwa abayuda baravyumvise. Kuko bari bazi wita ndiho wariwe. Muri Exode 3:14 amarayisubiramo kwa mbere murabizi. Kuvayo 3:14 ngo ndiho niryo zina ryanje. Yabwiye Mose. Aba bagabo bose ko arabibwira bakora baramutwenga bamusuzugura. Yabwiye ati ega Abraham n'umwana wejo kuri jewe. Imbere yuko abaho ndiho. Mwana majambo ni jewe naremye Abraham. Bisigura wigize Imana. La réaction amabuye. Yesu avuga ati kora pima. Yesu arabakiza umunsi jewe ndavuga mu ndimi. Ayo mabuye awacika umusenyi. Mwizina rya Yesu. Yesu yakoze iki? Mungu yice wa 259. Baca batora amabuye yo kumutera. Maze Yesu arihisha. Ava mu rusengero.
ubwenge burakenewe. Isaha yiwe nihe bwagere. Igihe baza kumutora bamujanye ku musaraba yavuze ngo ninda hari hano muzi. Ari hehe? Ni jewe. Ntwara harageze. Ariko ataragera ihishe. Ukwizera kubwibone tukora ko turaba. Yarihishije apana kwihisha gusa. Ashobora kwihisha kumure munsi y'intebe. Mwidirisha pi Yesu Kristo mwana w'Imana nzima. Wewe urinde. Hari inyigisho tukeneye kuronka sivyo? Gusa ishobora guhunga jewe ndaguma hanyene pfira ku rugamba n'Imana kugiye gupfira ku rugamba guma aho nyene itabikubwiye to soka. Ani Yohani 8 siko harahani mwandike niko mwanya ukura genda andika muri mu byakoze n'intumwa 9 murongo 25 andika acte 9 verset 25 cyumva kubona ngaho ho birakomeye gusumba. Amuza kubona umuntu yitwa Paulo bashaka kumwica kora bamufitiye ishavu bamuze nka Sauli. Wewe ni yahunze gusa bamuzize mu giseke. Umukozi w'Imana apotre buzima bishop mu giseke bacisha hehe mwidirisha bamana n'umugozi. Abana bone giseke kimanuka bagaza nta kintu kiriyo kubera iyo Paulo buzima. Kweriki yarazi kigiye cyo kitaragera. Tuzo kuyagarira mu masasi ngo arengana. Wigi umizo changaha yumbi 10 ngaha ninde yukubwi. Nimba bwiye ati gumaho. Mani shimu. Akubwiye nguma ngaho gumaho. Ariko atakubwiye guma ngaho. Ko nubwoba subwoba nubwenge. Subwoba nubwenge. Mani shimwe. Mwahanise byakoze n'umwaka 9:25. Kinshaka kubwira ngaha gatoya. Andika kandi undi murongo ndababwira. 1 Corinthiens 15 verset 50 à 53. Ibyakoze n'umwe abikorino ba mbere 15 kuva 50 kuja 33. Muze kwasoma niyo muza kubona neza ko uyu mubiri twambaye utaracungurwa. Hariho encore twambaye mukubiri uri corruptible. Corruptible bisugira yuko mu kirundi bavuga ngo ubora ariko ndavuga yuko ushobora no kugwara. Sivyo? Uyo mubiri urashobora kugwara. Uravyumva ivyo? Uwo mubiri wawe urashobora kujamo COVID-19 coronavirus. Nubwo uzuye mpemu yera. Niba umukozi w'Imana yagwaye coronavirus nuvuga ngo yaguye. Azagwaye coronavirus kwera hataragera ko yambara wa mubiri wundi utagwara. Sivyo? Donye yigisho zikenewe mu ishengero. Je namye numva inkuru bava ngo umukozi w'Imana azwi ngo yagwaye coronavirus. Ngwana shankira ama commentaire. Nawe usengera abagwaye. Nibaratahura yuko inzamba muze kwasoma nababwiye. Inzamba ni yavuga uyu mubiri tuzowukira uzohinduka twambara uyundi. Iyo wundi rero ntugwara. Abantu bagana ngo bari ingwarable. Nibaratahura yuko hataragera. Ntiharagera yuko uba ingwarable. Yesu ni yabambwe ngo nitugware. Abisuyemo kenshi ngaha. Yesu ni yabambwe ngo nitugware. Yabambwe yakubiswe ngo tugire gute dukire. Sivyo? Nimba abantu nka Timotheo yaragwara, nimba Epafrodite yaragwara, kwiko yotogwara. Paulo agiye mu Galatiya agwaye. Nawe yagwaye. Kweki yotogwara. Uragwara ariko turavyisezerano cyo gukira. Mani shimwe. Rero nashaka tuvyumve yuko entre parenthèses bihuranye n'ibi bya coronavirus sivyo? Abantu bagira ngo inkokora ngo nawe we guzuye mpemu yera. Nyazo ko rikora mu Burundi abantu batanga gupfa ngo twumva. Bapfuye mu Burundi. Yambaza kumva ngo abantu ijana bapfuye. No gusohoka ntungahane kuzangira. Kwera mwengo n'ibikino. Eramvira umubiri wawe ushobora kwakira virus ya coronavirus ashaka kujamo. Sivyo? Nakubwiye yuko babwiye ati karaba.
Musa bavuze ati mugume hariya. Amen. Bavuze ngo ntumuramutse mu kiganza nuko ari igituma abantu benshi mu Bushinwa n'abakarero mu Bushinwa hamaze hafi indwi atamuntu akigwaya coronavirus mushasha. Bafite abantu 3,300 ariko no munsi hamaze nka 5 jours zirenga atamuntu n'umwe agwara. Nta muti baratora, bagize ikintu cyitwa discipline. Gusa discipline yatumye bihagarara uno munsi kurube yagenda gutya ikiramanuka. Mu Bushinwa ikiramanuka. Kubera iki? Bagize discipline. Nta muti baratora abashinwa. Ariko babaye discipline. Aho yatanguriye bamaze amezi 2 bugaranye. Uno munsi aba infirmier bashika 140 basubiye iwabo. Abo bantu bari bugaranye uno munsi basubiye gukora. Izine barakora. Uno munsi baragenda gutembera kuri amariyo touristique. La Grande Muraille kuri YouTube nabonye basubiye kujayo gutembera. Kubera iki? Kubera habaye ikintu discipline. Nimba hambere akajagari ni mu ishengero ry'Imana. Abakiza n'abantu bambere bagoye. Au nom de la foi. Bisunzu kwizera kubwibone. Jewe singwara. Singhena murazuru. Hama bucibuke ntayabise gana. Naganukena ni mu mwuka. Amafaranga arahari. Amafaranga arahari. Ari no bizagana muri taxi hashushe hari muri Cameroon, Côte d'Ivoire. Gashobe gari biyo. Nta climatiseur iriyo. Bone muri V8. Ukutamenya abantu banje bishwe niki? Kutamenya. Oze 4-6 sivyo? Kutamenya bituma abantu bahusha ivy'Imana bateguriye. Haleluya. Ashanda basabe by'ukuri muri iki gihe cya coronavirus nijyo ubona ko dafatanya amaboko sivyo? Ubundi ku kazi muri kanguka dusenga dufatanya amaboko mu gitondo ariko dusenga tumeze ngofu. Kubera iki? Birakenewe yuko nabwira nimba ari ikintu cyambere tuvuze ni iki kugumbirana. Sivyo? Ntushaka gumbira umuntu numufata ariko ni by'umwanya muto. Sivyo? Ni by'umwanya muto ko tuko turasenga turizeye niya tugiririmba ubuntu. Niya twaba ni siretenenze favorable tuzobona ino coronavirus ihera. Sivyo? Tuzoyimiragura bwa mutsima. Mu izina rya Yesu ndiho abishatse. Haleluya! Tugira kwizera kukuri apana kubwibone sivyo? Navuze ibintu bitatu rero. Ubushake bw'Imana cyangwa ubugome bw'Imana. Faveur de Dieu cyangwa ibakwe ry'Imana. Cya gatatu ukwizera kwibona cyangwa kubwibona. La foi orgueilleuse. Cya kane rero amasengesho y'ubwibone. La prière orgueilleuse. Tusome Luka 18. Luka 18. 18 murongo w'icumi gushika 14 10-14. Luka 18, Luc 18 verset 10-14. Avuga ati abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga. N'abantu babiri bagiye gusenga. Umwe yari umufarisayo uwundi yari umutoza kori. Umufarisayo ahagaze asengera ku mutima wiwe ati Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi bose. Geza ngaho. Umufarisayo asenga avuga gute? Mu 11. Okay. N'abantu babiri umutoza kori n'umufarisayo siko uvize ukwizera kubwibone isengesho ry'ubwibone ni ry'umufarisayo yatanguye asenga nagara sinzi ko mayibonye ntiyavuze n'akanwa kiwe benshi nafite ubwibone mu kanwa kabo ngaha sivyo n'abanyumviriza hari abantu bafite ubwibone amasengesho y'ubwibone apana mu kanwa kabo ariko hehe mu mutima yavugiye mu mutima n'umufarisayo yavuye mutima ngo ndagushima ko ntameze nk'abandi bantu b'intege nke bose. Hanyuma bandanya
abasahura, abagabitanya, abasambanyi canye n'abameze nk'urya mutoza kori. Mani majambo ashaka kwimpressiona Imana. Cewe sisambana, siniba, simbesha, ndasenga, ndisonzesha, kandi uye mutoza bari muri temple bose, uye mutoza kori simeze nkawe. Isugira yuko kameme icyo ukoze rero nakwije ibyangombwa byose bikora dutwenza. Amasengesho menshi ameze gutyo. Mana handitse ngo naririnze icyaha, nta mugabo ndamenya, ndacyari isugi. Kameme ujye musambanyi ni waronse umugabo. Jewe narize mfite amadiplome, ujye ndamusha amashuri naba bakaza afise naronse umuduga. Jewe ndunda kugororokera, jewe simbesha, kandi simeze ujye mutoza kori. Kandi nabwira yuko ivyo yavuze vyose byari byo. Numugani siko, nimugani Yesu yatanze. Ivyo yakora avuga byose nivyo. Ntabesha, ntasambana, ntayica, ntakuri, arafata aragera mu bugororotsi, sivyo? Ariko ari muri kirishitwa ubwibone kandi na comparaison, ako yikompara n'abandi. Nabwira amasengesho yo kwikompara n'abandi uyahagarike. Kwikompara no kwigereranya n'abandi. Amasengesho yo kwigereranya n'abandi uyahagarike. Sivyo? Kuko iyo utanga kwigereranya n'abandi bisigura iki? Amunyubize niko ndaheza. Iyo utanga kwigereranya n'abandi bisigura yuko uri kureka Imana ngene umerita, ukwiriye kuronka ivyo bintu kubera ico wewe uri. Nimba ari ikintu ndiho adashaka kubona, n'umuntu avuga ati ndabikwiriye bino bintu, ndabikwiriye nteza kubironka. Kuko nimba ufise ubushobozi bwo kwirinda icyaha cy'ubusambanyi, sivyo? Ni kubera ari ubuntu wagiriwe, n'ubuntu wahawe butuma udashobora kugwa muri ico cyaha. Nimba utari imboregwa, utanywa inzoga, utageragezwa ukanesha ibigeragezo, ni kubera ari ubuntu wahawe. Rero Imana yiteze ko uje imbere y'Imana ukayishima ku buntu yaguhaye. Nimba amasengesho anezera ndiho, genda imbere y'Imana ushime ko agushoboza kudasambana, agushoboza kutabesha, agushoboza kutiba, agushoboza kuvyuka mu gitondo ukagwa mu ijambo ukagwa mukorera Imana. Mana ndagushima kuko navyo ndakwishoboza. Ayo majambo arakora ku mutima wandiho, amasengesho yawe agira uburemere. Ariko he Mana, jewe ndabwira amasengesho yabakoze wewe, mwakoze, je nayakoze kera namaze myaka myinshi. Mana nibishoboka ndavyumva, habuze iki? Ambaza Imana habuze iki? Munywa n'Imana bareye habuze kutahura ko atari wewe, ari jewe. Icyubahiro cyose geruka kurinde kuri jewe. Ujya mugabo ahejeje haci yasenga isengesho ry'umutoza kori 12, ni 12 13, aha. Okay, banzureke 12, kwa 12 gatoya. Mu minsi ndwi yose, 12 ntiwayivuze. Mu minsi ndwi yose nisonzesha kabiri. Aha. Ntanga icacumi c'ivyo ndonka vyose. 2 fois par semaine ndisonzesha, ndiyiriza. Inda 2 fois par semaine, hawagira na 3 fois par semaine, sivyo? Ntuzogire kabiri ku ndwi cyangwa ku cyumweru kugira we impressione compare n'abandi. Uzobigire gusa ko rushaka kwegera Imana. Apana ko Imana yikanga, abantu bashaka gukanga Imana. Ari umutipe bita ngo rukanga abana, hari barukanga Imana. Bashaka gukanga Imana. Geraba nasenze. Nibuka nigeze gusenga ndiko ndisonzesha. Igihe kinini nashobora kuvuga ngaha. Kinini cyane. Ndiko nasenga ngeze ku munsi wa 40. Mana cyano nk'inzozi. Mbona umuntu ngana bakora Imana yo kurinyereka kumareka. Ankarira mareka nkarira ngo bizoba ari kuzorindira akankama. Cyose ndakugize iki Mana? Nakugize iki ariko ndisengera gusa. Nasenga mvuga nti twitegerezwa atari ibyo simagarika vuma pfa mu masengesho muri jeune. Narisonzesheje
ndahera nasanga naheza jemera gusumba kuko nabirenze ngo Imana ikigira ikigongwe ko ndiko ndibabaza nshaka Imana ibone ko nashavuye narakaye oya kurakara nibikanga Imana ishaka kurakara ishaka ko witeze ibivuye kuri yo uciye bugufi ukavuga uti Imana ndaje imbere yawe kuko nshaka kubana nawe ndashaka ubushobozi bwawe ndashaka ivyo ugomba wewe n'ufite ijambo rya nyuma. Haleluya. Cyakabiri rero ngo nama nanga nikigira 10 kuba yuko nta kuntu jewe nama ariko ndashigikira ibikorwa by'Imana ndiko ndashigikira abapfakazi ndiko ndashigikira imfuvyi no kushomera kukazi bakankura nama nanga. Hari abantu benshi bashigikira imirimo y'Imana igihe bibagenda nabi muri business yawo baca bivamwo ujya mukozi w'Imana soit vrai. Muraraba neza ujya mukozi w'Imana kuko ari ukuri ajya amafaranga yanje aba yaramaze kunzanira inyungu ngo ni ivu ritamera. Ndababwiza ukuri kera hari abantu barabashigikira kera mu za 2005 2006 baravuga ati ujya muntu business namushigikira ngaca mpomba ari no imbare ngo sha uraraba neza ngo wemeze neza kuva ntango kugushigikira ibintu byanje bipfana. Harigeze igihe rero nari muri business ibintu byose mera nabi abakozi bazarambara ati sha wewe turatanga turashigikira ibikorwa byinshi by'Imana uraraba neza bajya bantuha twarabukuri. Yumvira abakovuga muri abo bakozi b'Imana harimo n'abapfakazi batafite ingene bafungura bajya abapfakazi bashaka baje kuzimu. Ndavuga ni jewe nzohagarika gushigikira igihe nta kibazo bafise ntanga kuko urumva ntutanga gusa kugira uronke utanga kubera waronse. Yandike nushigikira umurimo w'Imana nushigikira abapfakazi kubera kugira uhezagirwe ushigikira kubera wahezagiwe kubera waronse icyo utanga. Nimba muko muragira business mu murimo w'Imana birugarika ukawambere ukamuheba ukaja kuwundi nawe ukamuheba byose bikaba kubera iki wagize mu nzira atariyo. Mwandike abikorera bambere igice cya 4 murongo w'indwi 1 Corinthiens 4 verset 7 avuga ngo niki wahawe niki ufise utahawe nimba uragihawe kweko wifata nk'uko utagihawe ibyo ufise byose waragize gute warabihawe. Pio katurangize Wanwaye minota ingahe? 6? 6. Oya 6 ni wanwaye. Uni 44. 45. Iyo 5 kandi ndayishure sivyo? Soma rero hari aya twari twumve muteza kori nyene yasenze. Muteza kori ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mu ijuru. Ariko arishishitira ati Mana ngirira ikigongwe umunyabyaha. Ndababwira uwo muntu yamanutse aja iwe ahariwe ariko umufarisayo we haba na gato kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi ari ukwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Ariyo mugabo umufarisayo umugororotsi niyo muteza kori ninde isengesho giye ryemewe gusumba mutoza kori sivyo? Kwa mutoza kori yamanutse wese arashaka arondera Imana arihana avuga ati sineme no kuraba kwera iki kwera ibyaha yarafise sivyo? Uno munsi hari abana b'Imana bagwa mu byaha akagwa mu byaha n'icyacu ubusambanyi akaba yasambanye kandi asambana yibaza ngo ndaza kwiyeza sivyo? Hama yamara gusambana akazimera Imana Mana cyangwa yayibonye sizosubira kuva no munsi sivyo? Tubandaye nta kwihana nta conscience y'ikironto wakoze yuko nonye inzu y'Imana muri wewe sivyo? Rero icyo kintu nashaka tucumve yuko amasengesho usenga nubwo ari amasezerano Imana yaguhaye ntuzose ugenda utegeka Imana ngo bitegerezwa kuba kubera jewe nifashe neza kwera natuye kwera nagize ibi nibi. Oya Mana ndizeye kushobora kubikora kandi arindiye ko wewe uvuze biraba
ndagushima ku nkomezi mfise, ndagushima ku ngabire mfise, wowe wazimpaye icyubahiro cyose igaruke ko cyose. Haleluya. Uni murongo wa nyuma cyo turangiza muhandike ntwasoma Yakobo cya mbere murongo 16-17, Jacques 1 verset 16 à 17. Ingabire yose tout don excellent ivuye he? Mwijuru. Haleluya. Nta kintu na kimwe waronse kitavuye ku Mana. Imana ishimwe. Bwana asifiwe. Ashaka dutahure rero ukwizera kwibona. Kwabonye ibintu bingahe? Bine. Mwabyanditse ibintu bine. Niba bishira mu ngiro ubuzima bwawe buzohinduka. Hari ibintu byawe vyugaranye kubera inyifato yawe. Amasengesho yawe ahinduke. Haleluya. Ibyo wasavye Imana bitevye urindire. Imana yavuga ati ivyo kurasaba sivyo, uzobwira Imana ati Mana urandesevye. Oya. Uzobwira Imana ati basi nyereka ivyo ushaka. Nabishaka, nabikunda. Ariko jewe sije nkibaho, ni Kristo aba muri jewe. Ndashaka kugendera mu vyo wowe ushaka. Ibitaguhimbara vyose biragahera. Haleluya. Ndarangije. Haleluya. Ndarangije ino nyigisho tugazusenge turangiza. Nizere ko uwumva yumvise. Jambo ry'Imana avuga ngo abari n'amatwi barumva. Nahamvuga ni yo kwabwira abantu 100 namaniteze ko ari 200 babishira mu ngiro. Par experience. Maze ko nako abantu benshi barakunda ijambo ry'Imana ariko ntibarishira mu ngiro. Ijambo ry'Imana avuga ngo ni nk'umuntu yiramukiyo agaca yibagira nka nasa. Wiravye mu kiyo, inde tiraje mu kiyo. Umwe gusa. Udatiraje ninde? Babiri, udatiraje. Bose n'abahungu sisira. Nta mukobwa ashaka kuzatiraje. Nigeze kumenya amezi 2 ntiraba. Kubera ahantu n'abana b'abajene twara abaseribateri ikiyo cyari cyamenetse. Rero naroga nk'isokoza ntagenda. Benzi ngira nazo ariko pa nibagira ngenesa. Ariko ijambo ry'Imana rije rishire en pratique. Rishire mu ngiro. Kandi usenga uti Imana aya majambo arakomeye ariko nshoboza. Usaba Imana uti nshoboza kubishira mu ngiro. Ubuntu bw'Imana buzoza kuri wewe. Haleluya. Katurangize dusenga. Haleluya. Umva ko ashaka yuko twosenga. Amen. Umuntu ashaka kwakira Yesu uze kwakira umukozi w'Imana uze kugira uve ngaha wakire Yesu wicare mugisha. Sivyo? Ngasengera umuntu wese ashaka kufata izo nkomezi, ashaka se ndetse mushoboza kugendera muri byose ndavuze ko ari bine. Uhaguruke dusenge. N'ugwaye wese yizere ko ashobora gukira mukano kanya. Haleluya. Haleluya. Pianista riye. Mana ndagushima kuri Imana nziza, urakoze ku majambo twumvise. Turumvise ubushobozi bwawe. Turumvise ko uri souverain, atanumwe asa nawe. Imbere yuko ijuru n'isi bibaho wari utuzi. Nkuko Yesu yavuze ngo imbere yuko Abraham abaho yariho, yari ndiho. Turagushima kuri ndiho, turagushima kuvuga rimwe byose bikaba. Ndasengeye umuntu wese ari hano yiteze kugenda ijambo ibimbuto muri we igira ivyama. Ndasengeye umuntu wese ari kuri radio ariko aranyumviriza. Ndasengeye umuntu wese ari kuri internet, ari kuri WhatsApp, ari kuri YouTube, ari hose ariko aranyumviriza. Ndamusengeye kino jambo rigire rireme ubuzima muri we. Nta numwe yo vyishoboza. Turase kamere yacu itunesha, itugora. Ariko turashaka uduha ubushobozi bwo kunesha kamere y'umubiri. Urakoze mu yera kuri kuragendagenda ku muntu wese hano. Ndasengeye umuntu wese ari ngaha. Haleluya. Umuntu agwaye dushira amaboko hejuru, ukuboko hejuru. Mu yera ndakweretse umuntu wese agwaye hano. Ndagushira ku bantu werekanye mu gitondo. Bari werekanye ko ari umuntu yakize hepatite C. Ndakweretse umuntu uriya muntu agwaye intestin. Mu izina rya Yesu mugendere. Mu izina rya Yesu. Ndagushima Mana, ndasengeye abagwaye mu mutwe. Au nom de Jésus. Afite ikibazo cya migraine, umuntu agwaye ku isosi, akirugukira mu izina rya Yesu. Ndasengeye abadamu bakeneye kuronka abana. Urakoze kuri Imana. Ndakweretse Mana, uriya muntu ariko arumviriza ari mu bitaro. Ndamusengeye akirugukira, asohoka ari muzima. Twasengeye abantu bagwaye coronavirus, twose kwakwereka muri kano kanya. Turatuyugukira, turatuyitsinzi. Yesu wamwe, kugira turongukira. Mibishagu yawe, twaze gukira, ugaze, ton royaume.
ize hano iganze cyubahiro n'uganza mana ibi byawe mu izina rya Yesu amen.